barundi kazi umwe wese mu cubahiro ciwe umwe wese aherereye mu mfuruka zine z'isi haba bari mu Burundi haba bari mu karere ka Yase Afrika Amerika Asia Europe na Oceani eka n'ahandi hoba habaho turabahaye ikaze imbere yanyu ni Fleury le Patriote nkuko bisanzwe mu kiganiro cuno munsi rero reka ndababwire ukungene ibintu vyamaze kuba akajembegete ukungene ibintu vyononekaye ibaze umukuru w'igihugu yinamura akavuga ati uwuzi ko atazovuga canke uzi ko atavuga ijambo tutavuga ijambo rimwe canke mvuga agasubizayo hakabamo bradofere azanye isandugu umukuru w'igihugu avuga ati tegura amasandugu nzobahambamwo kuko ngo nta yindi shwa kuko nta kundi kuntu turi bugire nta kundi kuntu ndi bugire amajambo y'umukuru w'igihugu ngo kandi si ivyo gusa ngo umenye ni waza uvuga ivyo je ntavuga ni waza ufise strategy je ntakoresha kumbure si wewe gusa nzohamba muri iyo sandugu isandugu yawe bazoyigushiramwo bayugare hama nabo bandi bakuyobotse bakumviye wahenze bigakunda canke mwakoranye mwacuritse imitwe hamwe nabo nyene umwe wese azoba afise isandugu yiwe kuko sinzotinya kubashira mu sandugu iyi ni mvugo mbabarira amatwi niko ndakoresha umukuru w'igihugu w'u Rwanda yarayavuze ko avuze ntiwumve canke avuze ntukurikize ivyo avuze umva ko executor canke ngo uze uvuga ati ngo urumva ngo bimeze byari nyene twe no mu Burundi twigirisha gosha droit tugasanga uri umukuru w'igihugu uramubaza umushikiranganje ukamubaza mwarabonye ko vyaraye bibaye n'ikiganiro cabereye Ingozi mu Rwanda nta bihari avuze fukame Rwanda gose muzokwirirwa ku mavi avuze haguruka muzokwirirwa muhagaze nakuvuga ati ngo urumva ngo ngwaye ngo nibi oya avuze jambo avuze ryame hasi ukaguma uhagaze ngo uzoba ufise isanduku ku ruhande rwawe uzobugiye ibi yarabivugiye imbere y'abasirikare barenga ibihumbi 600 iyo tuvuze ngo mu Rwanda nta demokrasi mu Rwanda nagane ni intwaro y'agahotoro ni intwaro umutwazo wa bufuni na buhoro eka nta mwidegemvyo iyo abanyarwanda badusanga za inbox iyo abarundi bari mu Rwanda canke abanyamahanga bavuga ati mu Rwanda vyarayangaye nta kintu na kimwe gihari mwibaza ngo ni kubera iki Kagame na leta yiwe batwaza igikenya kubera iki nta ntwaro bagira nta mwemu y'ubuyobozi bafise imwemu bafise bavuga ati ibi iye no mu buzima busanzwe nobaho uburorero bworoshe ugasanga umuntu nta mpano agira mugabo kugira yamagaragara akoresha amafaranga mugabo kugira yamagaragara akoresha ibitugu amapeta afise bakoresha ubugenerale agakoresha ubukuru bw'igihugu agakoresha ubushikiranganje niko leta ya FPR inkotanyi mu gihugu cy'u Rwanda imeze bavuze ati nuku rero nta mpano yo kuyobora bafise ndatwe muca muza nta mpano bafise none kibarabara ukuntu narababwiye n'ubu mushaka nzobibasigurira ajya n'amashugwe ijya ni merci yabo babayobotse ngo ivyo sinje kubirandirako reka kugira ntuvuga ati ngo ivyo uvuga wo bikura he ufise inzigo n'igihugu cy'u Rwanda ufise inzigo n'abayobozi b'u Rwanda no ubugenda mu mateleviziyo y'u Rwanda yose bako bavuga Burundi mu mateleviziyo y'u Rwanda ko bavuga nyene iteka ndi kuriyo reveriye bako bavuga umva mwari kungere mu nzango urumva ngo Freri ngo basi ngo zuragira no none si yose zovuga Burundi na cece nja kuvuga Burundi kandi hariho n'ayandi makuru none mukeneye amakuru y'u Burundi gusa rero reka twifashishe ino video turabika ivyo ariko ndavuga bisa n'ivyo yivugiye bivuye mu kanwa yabivuze ku munsi w'ejo ari mu kigo ca gisirikare bariko barasozera aho bimenyerereza nimba bahita ihigiro sinzi neza abari mu Rwanda muraza kuza muri commentaire mutubwire uko hitwa neza na neza Kagame nguyu niki isanduku uza kubeshya ibyo binde ko hari ibindi bibigena yakugura isanduka bazakubikamo nta bundi buryo ariko si wowe gusa nutuzuza izo nshingano ukajya muri iyo sanduka wayishyizemo n'abandika abo bagombaga kuburengera
bashoboye gukora neza bakagerwaho n'umwanzi nabo icyo gihe bagendera gutyo nk'uko byakugendekeye. Yes, murahejeje kuyumvira ijambo rya Paul Kagame abivuga mu ndome nkuru ko avuze ugasubizamwo rimwe uzoba ugiye. Abanyarwanda mu ncamake ngo ni mwamane amasandugu, kubera umunyarwanda wese atazokora ico Kagame avuze nugupfa. Ibi rero byanye bivuga kuva kera, tukibaza ngo ni inkuru, tukibaza ngo ni inkinamico, tukibaza ngo ni théâtre, tukibaza ngo nabatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, tukiyumvira ibibazo ibi na biriya. Kandi nazakora kurikarana kino kiganiro muravuga ati ego kweri twakoze tuvyumva, ego kweri twari tuzi karuko nyene biri, none heraba n'ivyahora bihuha arabihuhuye. Reka basi dukoresha andi majambo, tureke kuguma dukoresha amajambo ya Kagame gusa, kuko mwovuga ati ya ngwara yo yiwe yo mu mutwe bavuga yoba yavyutse kumwe yabikora mu kwibuka kwa 31 agatuka abantu bose ababwira ngo sinshaka kubisubira ngo abantu bose babwira ati mwe mumeze kunuko je hari yaje sende ngo jikuzimu sinze ko amajambo yavuze murayibuka mwese. Rero reka kwifashisha iyindi video canke buno bundi butumwa bw'abanyarwanda nyene bamuzi Kagame batse kungene leta y'u Rwanda irikira bikora canke yitwara, wumve navyo vyashikiriza nta kintu na kimwe abeshe. Ivyo Kagame yivugiye ubwiye mu kanwa nivyo n'uyu mutamo mukukuruke amaze asumba Kagame, yoba amusumba imyaka mike, bamusumba nk'imyaka 10 canke 15, nawe nyene reka tumukurikire. Ubu hari umunyarwanda wakoresha ibitekerezo bye ahira ko bikoresha ukaba amahoro ukoresheje uko utekereza Yes, uyu murahejeje kumwiyumvira, murabona ko atari umwana muto, muvuga ati ngo akoresha ibishobisho, muvuge ngo ni inzigo, muvuge ngo ni ibinabiri kwa kundi dukunze kuvyumva, ariko umutama avuze ukuri. Akompaye kumbura gereranije n'intwaro zahahora n'izihari, akubwira mu Rwanda ntushoboye kuvuga, ntushoboye kubaho n'iciyumviro cyawe. Mu Rwanda barakwiyumvirira, mu Rwanda indongozi za FPR inkotanyi ziyumviriye u Rwanda gose rugira kuri ivyo nyene. Nta munyagihugu numwe wo mu Rwanda ngo akoresha iciyumviro ciwe. Murumva no magorwa tubayemo, abanyarwanda murumva no magorwa tubayemo. Nta munyarwanda numwe akoresha iciyumviro ciwe, bose bakorera ku vyiyumviro vya Kagame canke FPR inkotanyi muri rusange. Kuko uvuze inkotanyi uvuze Kagame, uvuze Kagame uvuze FPR inkotanyi. Rero ibi ni bintu biza bibagaragariza ukungene twebwe abarundi baza ngaho bakabatoxika, bakabahisumu, bakabarisha ibintu bitabaho bimwe n'aba nababwiye, bakaza bashaka kubacapira indongozi uko zitari, bashaka kubacapira ubuyobozi uko butari, kubera baba bafise objectif, baba bafise hangiro ryabo baba bashaka gushikako. None ga yemwe tureke guhendana. Mu Burundi ko twishira tukizana, mu Burundi ko hari ibindi bintu mvuguka mu gashami kamengo ngo nugufana ngo gushaka no, je mbashaka tuze turacisha iburyo ni bubamfu kugira tuze turaraba eske tubayeho nabi, eske dutwawe nabi, eske bimeze gute. Umatse kuraba ukungene hakujya muhayagiza haba hametse, ugacugaruka ukaraba no ngaho iwacu kungene haba hametse, sinibaza ko ari umuntu w'umurundi yo bagihagarara akavuga ati dutwawe nabi. Mu gihe mu Burundi hari ikintu bita ngo na société civile, ngo ibaze nk'umukuru w'igihugu agashikiriza ijambo cyangwa umushikiranganje Gabriel Rufyiri wa Rekoma agashavuga ati mukuru w'igihugu ibintu naho mubishikirije mutagize nuku canke ibisivyo canke ibivyotera ingorane zinizi canke ibindabo ndabifise nk'amakenga. Mu Rwanda ivyo ntibibaho, nkabambeshe nimuduza ukuboko muvuga ati ivyo uvuze urabeshe. Akandi karorero, mu Burundi uratora umugambi ukanawuvuga ugasubira ukabandanya, mugabo ukatona umuntu yitwa Faustin Ndikumana wa Parseme araje. Akarorero kubashikiye kuri leta nshasha yari habaye, yavuze ati ngo iyi leta ya Nestor, ndabivuga nko yabivuze, iyi leta y'umushikiranganje mushasha wa mbere Nestor ikananirwa, bisigura ko ngo intwaro ya CNDD-FDD ngo izobinanirwa. Ari majambo ya Faustin Ndikumana. Eske ibi bivuga mu Rwanda? Eske ibi uhagarara imbere mbonesha kure utari FPR inkotanyi naho uri FPR inkotanyi
atari ibintu Paul Kagame agutamitse naho wufise amapete wufise inyenyeri zingahe ku bitugu ntushoboye kuja mu gihugu cy'u Rwanda ngo wugurura kanwa uvuge bino. Tukirire ku bijanye na leta nkuko nako ndabivuga, leta mu Burundi mwarayibonye kungene bimeze. Umushikiranganje si mu Burundi gusa niko isi imeze. Umushikiranganje wa mbere yeguye umva ademisionye canke agakugwa kumvo iyi canke iriya, leta yose yiwe bagenda bajanye. Ibi mu mategeko ya Bujumbura, biri mu mategeko ya Gitega, mugwa mukuru wa politike, ibi mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi, biri mu mategeko y'ibihugu byose vy'isi nzima. Byarabaye mu gihugu cy'u Burundi, mwarabonye hagenwe restore ko hagenwe n'abashikiranganje bose bakurikira. Baragenye umushikiranganje wa mbere n'abandi bashikiranganje bose baca baragenwa. None hasi mu Burundi none ndiko ndavuga. Reka rero tujeruke hari hakujya Akanyaru turabe. Baheruka gukura umushikiranganje wa mbere. Umushikiranganje wa mbere mu Rwanda avuga ngo umushikiranganje w'intebe Paul Kagame no baheruka kumwikurira mwikete giwe. Nta ndwi iheze. Mugabo gushika uno munsi u Rwanda rubayeho ku bwanje ata leta rugira. Najyari namwe ndabibabwira abo twako turavugana nababwiye ati mu Rwanda nta leta mugira, mu Rwanda nta leta ihari. Ngo ya ngo nta leta ihari kandi abashikiranganje bahari ngo rabari ivyo duhungirehe nk'akarorero ivyo duhungirehe n'umushikiranganje w'imigenderanire u Rwanda ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu n'ibindi bihugu. None gasha ko bakuye umushikiranganje w'intebe, umushikiranganje wa mbere kandi mu mategeko nshinga, amategeko ngenderwako muri constitution y'igihugu cy'u Rwanda. Siniko ndavuga mu Burundi. Mu Burundi nabahaye akarorero kandi kajana n'ibikorwa kandi kubahiriza amategeko. Mu Rwanda barakuye umushikiranganje wa mbere ari umushikiranganje w'intebe mu Kinyarwanda. Leta yose iracahari. Leta yose iracahari. Urivyo duhungirehe yahoze ari umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amahanga. Kuri urya mushikiranganje bakuye niwe yarahari. Kuri umushikiranganje mushasha niwe agihari. Eka nakaro gusa ntanze kuri duhungirehe gusa muze mu mpinyuze mumbwire igihe Kagame agena umushikiranganje w'intebe yagenye abandi bashikiranganje abahe. Igihe Kagame akuye umushikiranganje w'intebe nabahe bandi bashikiranganje mu Rwanda vyagiye bijanye. Nico itonda babwira ati mu Rwanda babayeho bakubwira ati bibinyene iri jambo ryaraye rivuzwe na Paul Kagame rishimangira kuri ibi bintu ndiko ndababwira. Iri jambo ko Paul Kagame yarayavuze ngo utazonyumvira cyangwa utazokora ivyo je mvuze aze yiteguye, aze afise isandugu ku ruhande yiwe kuko nzoca nica canke tumwice dushire mu sandugu ahambwe. Nabo bazoba bamuyoboka canke basangiye ivyiyumviro bazoba bafise amasandugu hagufi tuce twica hanyuma bahambe. Nivyo vyibi rero uraba Paul Kagame yagenye umushikiranganje wa mbere. Umushikiranganje wa mbere aramukura yahahora. Amukuye abashikiranganje bari basanzwe ari muri leta yo mushikiranganje wa mbere bose bahagumye. Ibi binyuranye n'itegeko shinga ry'igihugu cy'u Rwanda. Biranyuranye n'amategeko shinga, amategeko tuyita constitution mu Kirundi ibwirizwa shingiro. Mu Burundi tuvyita ibwirizwa shingiro. Nabo bayita ngo amategeko shinga. Rero mu Burundi mu bwirizwa shingiro mu nane abasiguriye ubuheruka leta leta shasha iri kirapangwa mu Burundi n'agace kijana na 42 n'ijana na 43. Mu Rwanda itegeko mu ibwirizwa shinga canke mu bwirizwa shingiro ry'u Rwanda itegeko rivuga ibindi ko ndavuga ni ijana na 23. Ni itegeko ry'ijana na 23. Je kenshi naba nababwiye kugira ntibaze ngo ndiko ndafuruguta canke mbesha canke mpapira ivyo mpapira ngo ibinyoma. Reka ndabashirira itegeko ngaha namwe mu gisomere. Itegeko ry'igihugu cy'u Rwanda mu gace kaje kijana 23 kavuga ibindi ababwiye. Iyo umushikiranganje wa mbere akuwe mu mabanga yirukanwe canke ademisioni ahevya akazi, leta yose abayikwegeye bagenda bajanye. None kibi vyabaye mu gihugu cy'u Rwanda, Kagame akamushiraho agakuraho warahari agashiraho mushasha. Mwabonye abashikiranganje bakuwe, mwabonye abashikiranganje bagenwe,
rero nivyo ndiko ndababwira ati imvugo ijana n'ingiro. Ibi bintu Kagame yari yashikirije imbere y'abasirikare barenga 6,000 biragaragaza ko yiganza, biragaragaza ko ari umudictateur, biragaragaza ko atakindi kintu agamije atari uko we kwanza afise ya politike yo kwizirikira ku butegetsi. Mugabo hamwe n'ingwara twumva nimba ari byo akaba atari byo Imana ishimwe, akaba ari byo naho yihangane. Ingwara twumva yoba gwaye canke boba bamuvuga ko akaba arizo yidadira yareka. Ibi bintu ntihari harakenewe ko bihinduka, kuko ibi bintu rinzona ama generation abari nyuma yacu bakura bavyumva, abari imbere yacu baravyumvise ko mu Rwanda muri no myaka 31 uraza umuntu yarafise nk'imyaka nka 20 Kagame akaja ku butegetsi uhaheze imyaka 30 afise imyaka 50 ariko arabikubwira nk'umuntu mukuru. Umuntu yavutse Kagame agifata ubutegetsi ubafise imyaka 30. Urumva ko nawe amateka afise ica yaziko. Umuntu Kagame yafashe afise imyaka 40, 50, afise 80, 90. Nkabo ni babandi mwicaranye bakubwira ati hora mwana hora twaragowe. Niyo iyi video nabacishirijemo. Uyu mupapa mwabonye, uyu musokuru, uyu muvyeyi yavuze ati mu Rwanda nta muntu abaho ku bitekerezo vyiwe, mu Rwanda nta muntu abaho ku vyiyumviro vyiwe, mu Rwanda nta witwara. Sivuze ngo nona gushaka ndako nkoresheje kwitwara cumengo mvuze ngo kwitwara nk'imene zo muci. No, amategeko ariho mu Rwanda ntakurikizwa. Nta tegeko rihari imbere ya Kagame, nta tegeko rihari imbere ya FPR Inkotanyi. Uko bajyamye uko bavyutse ni kushene abanyarwanda bose muca mukurikira. Bavuze bomora Kigali barara babomoye. Akora mu gihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe kibaho urashobora kuvuga ati dukore uko nuko nuko. Nimba arabashikira nganje, nimba ari inama nshinga amateka, nimba ari inama nkenguza amateka igacikubwira ati aho harimwe agahaze, iryo tegeko ryari ryiza canke iyo mugambi ni mwiza, mugabo gende mu nonosore. Mu Rwanda nta bihari. Ubushize nabakora ikiganiro aho bafata itegeko bavugane bavyita gute hari iwabo. Itegeko ryo gushira abana kuva ku myaka 15 ngo kuri planning familiale. Murazi ingaruka zayo. Aba mama muri ko murakurikirana no video cyane n'aba papa mwubatse. Murazi ingaruka za planning familiale. Murabizi no mu mategeko noneho ya OMS, ya Organisation Mondiale pour la Santé, canke mu mategeko y'agateka kazi na muntu ntibibaho nta mwana w'imyaka 15 aja kuri planning familiale. Ni nkuko ata mwana w'umukobwa w'imyaka 15 arongogwa canke ngo ategwe inda. Uri umuhungu canke uri umugabo ugiye ugasambanya umwana babita ba minere. Uwo umwana w'imyaka 15 abakiri mu rugero afatwa nk'umuminere. Bagufatiye ku mukobwa w'imyaka 15 canke waba inkumi canke waba umugabo, aho nta bintu birebire utera uja gusomerwa amategeko ukajanwa imbere ya sentare, hanyuma intahe igukubise mu gahanga kubera urazi ko hari ibintu byo kubanza gusuzuma kwa muganga. Ivyo bibaze kukwagira nta kindi kiba gisigaye no gufungwa. Mugabo kaza wumva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ngo umwana w'imyaka 15 azoja kuri planning. Irindi shano rero umwana w'imyaka 15 azoja muri bya nivyo kwitwa ngo abamere porteze ngo azaribungengera ngo kuva ku myaka 15 ngo atwarira inda urundi rugo nibara ku mutemere. Nk'ivyo ni ibintu biba bigaragaza ko igihugu atandongozi gifise umudictatere umwe. Nta ndongozi zindi zazindi ngo decentralisation du pouvoir wasange ngo ubutegetsi ngo burashika ngo epfo ngo kwa nyumba kumi hehe na hariya. Nta bihari. None umuntu arinda avyuka akavuga ati gira uko mugaca mukoma amashi, gira uko mugaca mukoma amashi. Yatukana ngo niba ari ngo go to hell mugakoma amashi, yagira uko nakuriya mugakoma amashi. Mwumva ko ngaho hari ubutegetsi, mwumva ko ngaho hariho leta mfatanya bikorwa n'umukuru w'igihugu. Mbega mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda itegeko ryo kwica ryoba rigiye gusubira kugaruka? Itegeko ryo kwica ryoba ryagarutse? Ryoba ryongeye kwemezwa? Ibi bivuye ku majambo Kagame yari yavuga, ariko ivyayamuvugishije nivyo abantu benshi batariko baratahura. Ni nayo mpamvu jewe Fleur Patriote nicaye ngaha ndababwiza ukuri, ndababwira amakenga, ndababwira ivyinyegeje nyuma, ndabasesangurire turabire hamwe ibintu byoba bigaragaza agashavu, ishari n'ukungene Kagame yari yabivuze, ukaraba n'ukungene yari karabivuga, ukaraba n'ikibimutera. Ibi bimutera ni ibi bikurikira ngomba ndababwira. Je nababwiye ko nzokwama ndabahishurira, nzokwama ndababwira, dusesangurira hamwe.
nico gituma hariho ahantu h'amakomantere canke h'ivyiyumviro ikiganiro uriko uragikurikirana ukumva ari iciyumviro kije gishire ngaho munsi amakomantere turayasoma ivyiyumviro by'abakurikirana Free Podcast TV turabikurikirana tukongera tukaraba ico tubikorerako dusanga ari ukuri tukabikorera ubusesanguzi ati none Free Patriote ibisawa urabivuze none bifatiye kuki canke ivyo bindi vyo bavyihetse nyuma vyo bari biki ubwo ntiyari karivugira kwa kunda asanzwe ahuruduka canke kwa kunda asanzwe avuga ibintu abifatira aha bifatiye oya namba suguhuruduka ahubwo ni integuro FPR inkotanyi Kagame na leta yiwe bariko barategurira abanyagihugu b'u Rwanda abanyarwanda eka nabandi batahura ururimi rw'u Rwanda canke nabandi bari basanzwe barikanguye babona ububisha ubwicanyi eka nihohoterwa rya kiremwa muntu biriko birabera muri ico gihugu c'u Rwanda ati bimeze gute rero reka ndabahishurire ihishurirwa rya mbere cyangwa ubusesanguzi bwa mbere jewe ndiko ndababwira nabonye canke nasesanguye kandi mugende murabinyanyisha Kagame shava fise nuko yaraye ahinyutse niko no bivuga yahinyutse diplomatiquement yahinyutse kuri ku rubuga rwa diplomasi yahishuwe ivyo bari barafunditse cyangwa ivyo bakomeza gufundika banyegeza bapapira bigisha abana bato abanyarwanda n'abanyarwandakazi bababikamo iterabwoba bakababikamo n'inzigo bifatiye ku binyoma by'ibihimbano ku binyoma bipapiranye FPR inkotanyi yicaye hasi irategura irandika mu kaye irabikura mu vyiyumviro irabishira mu mugambi n'uwo mugambi barawurangura. Ivyo rero ngo bifatiye kuki Paul Kagame agashavu karaniga kuvaho sentare mpuzamahanga twavuga ati tribunals international zejeje Agathe umutambukanyi w'umuhisi Havyarimana uyu nawe akaba we n'umwana wiwe baragirijwe genocide apana ngo barikekwa bagirijwe genocide umwana wese yakora mu Rwanda yarazi ko genocide yakozwe na Havyarimana n'umugore wiwe n'abana n'abandi bamuyoboka ariko sentare yaraye yejeje umugore wa Havyarimana iravuga ati ivyo mumushinja canke ivyo mumwagiriza urubanza rwa rumaze hafi imyaka 200 ntihenze warumaze hafi imyaka 200 nimba atari 200 renga bagiriza ko Agathe umugore w'umuhisi Havyarimana ariwe yagize uruhara muri genocide n'umuhungu wiwe nawe nyene barabimwagirije sentare yaraye ibejeje ishaburiraniga kuko abo bazungu nyene Kagame yahenda canke bakoranye na Kagame n'abandi benshi bari ku mugongo wiwe bamuheka mu gutsindagira no kunoganza ico kinyoma bagiye kumugaragaro ati bagiye kumugaragaro gute none ukuze ubwira umwana ngo naka niwe yishe basokuru bawe naka niwe yatumye habaho ihonyabwoko mu Rwanda hanyuma ukazubona sentare wamwitwariyemo sentare mpuzamahanga kuko izi sentare za EAC sentare yo mu Rwanda yoyo kuko baba bafise ihangiro ryo kumufunga canke kumugirira nabi baca baruca ngo nivyo atama preve hanyuma muri EAC naho nyene kubera batabikurikiranye kuva kera canke ngo bafise ubuhinga bw'inzobere bwo kwimba hajemwo ababandi bagira bacukumbura abascientifiste babandi bajejwe gukurikiranira nyene ivya geopolitique bazi kwimba kavuga ati rigufa irivu ibi byose bimaze imyaka ingana ukunakuriye ivyo rero ko izo sentare zitabifise nico gituma ngo rubanza gungururijwe hariye kugira bashobore gutora ibisigarira vy'indege ibisigarira vy'umugabo amadokima barabe igihe byari bimeze gute bakiga neza situation politique yari hari ico gihe bagaca bavuga ati turavye ibi ivyo muvuga sivyo ibara rero ryaraye riguye ku mutwe wa Paul Kagame ku mutwe wa FPR inkotanyi ubu uye aho bari ntibafisa ayo bacira nayo bamira ubu uye ngo bariko bariga plan B barabukugere bahindukiza ugo rubanza sinzi bazorutwara kuri shebuja wabo ndasanzwe abafata mu mugongo cyane ariko ntibigikunze kuko sentare mpuzamahanga
ifashe ingingo ntifata ingingo yabajya bonyine baba bari hajya barashishoza bagatwara muri Amerika bagatwara muri Aziya bagatwara bakagaruka muri Afrika aho ibintu byabereye bakiga bakaraba idonido eske ibintu bivugwa n'ivyo bifatiye kuki rero barabuze ivyemeza ko HAVYARIMANA afise uruhara muri genocide abana ba HAVYARIMANA bafise uruhara muri genocide HAVYARIMANA ubwiwe barabuze uruhara yarase muri genocide kanatsinda HAVYARIMANA yari yapfuye HAVYARIMANA yari yamaze kwitaba Imana yashengeye yari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira kandi ngire ko nsaba ko sentare yejeje abariko baragirizwa genocide ndibaza ko n'indongozi zacu arivyo zari zirindiriye kumbure kuko turakeneye justice ku mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi twabuze dukunda cyane kuko ivyo yazize nimba yazize imvo za politike zari mu Rwanda twebwe abarundi ntibituraba kuko ijya ndege bayirashe bazi neza ko harimo abakuru b'ibihugu babiri n'ababaherekeje turakeneye natwebwe justice umukuru w'igihugu wacu Cyprien Ntaryamira indongozi zibijejwe nizabona arico gihe nabo nyene nibahaguruke basabe sentare mpuzamahanga na n'ibihugu mpuzamakungu le communauté internationale n'imiryango mpuzamakungu bagihagurukire kino kibazo natwebwe abarundi ku mukuru w'igihugu wacu Cyprien Ntaryamira umuhisi twabuze tutanka turonke urubanza turonke justice turonke ukuri nido rero ibi nivyo rero vyaciye bikomeza mbanze shire gatoyi ivya vy'umuhisi yahoza n'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi mbandanyirize kuvyo rero twako turarabira hamwe mu Rwanda ibaze kugeza naho bigisha ko bigisha genocide mu mashure mugabo Imana ihora ihotse ugacibona umwana kana gato y'imyaka ingahe karahagaze kakabaza ngo none ko muvuga HAVYARIMANA ngo niwe yateguye genocide nayo ikaba yarapfuye iyo genocide yayiteguye gute iyo genocide yayiteguye ryari yayiteguye gute iyo video ndibaza ko mwese mwayibonye abatayibonye nabo ndayibashiriramo bari abana ku ishuri nimba ari umunsi mukuru wiki wari umunsi mukuru nyene ngira wo kwibuka ivyo vya genocide babajije ibibazo bitandukanye mugabe ico kibazo cari kirimwo gushika naho biyumvira ko abo bana ibibazo babajije atari bivuye mu mutwe wabo ahubwo ari bivuye mu mitwe y'abavyeyi babo n'ababatumye gushika naho abo bana matwa asumira ngo bace bagenda kwigwa ko amatohoza ibi tuvuga byavuzwe kera ariko bigiye gushirwa mu ngiro ubu Kagame yavyivugiye n'umunwa wiwe avuga ati uwuzi kazobaje kunyopoza uwuzi kazobaje kuvuga ivyo je ntavuga uwuzi kazoba afise ikindi cyumviro kare twari dusanzwe tumenyereye ko mu Rwanda iyo uzanye icyumviro kinyuranye cha FPR inkotanyi cha Kagame na leta yiwe uca witwa mu FDLR ukitwa umuntu afise ingenga bitekerezo ya genocide ukitwa intera hamwe n'ayandi mazina abishe kumva iyo niyo yari strategy ubwa mbere strategy ya genocide iyo ni strategy internationale abanyarwanda bakoresha kugira bikamishirize ivyo bikamishiriza hariho n'iyindi rero nakandi kenge ko gucinyiza ako kenge ko gucinyiza niryo shavu Paul Kagame muri uno mwanya afise ukavuga ati ubu sinkifise naho mvugira ibintu biko biratekuruka abari barampetse barashize mu mpetso bariko baranyururutsa barabona ko narengeranye sugukura ahubwo warengeranye gushika naho babona ko bitagikenewe ahubwo batanguye kuguha umugongo nivyo vyibi rero muri ko murabona biriko biraba akenge kabo kariko karaja ku mugaragaro babuza amahoro atanguye guhungira mu terabwoba ryo kwica umukuru w'igihugu neza akivugira neza na microphone apana ngo intelligence artificielle ngo uwuzi ko noneho mwavyiyumviye uwuzi ko tutazohuza ivyiyumviro canke azobatanye ikindi ciyumviro kidasa none muzoba mu gihugu ata société civile muzoba mu gihugu ata muntu aterera ciyumviro kinyuranye canke gikosora canke coba kije kuhira ivyo leta canke umukuru w'igihugu yavuze ico gihugu kweri kirabaho ivyo bihugu byari vya kera kwa bayitrere twumva baraba dictateur barenze urugero mugabo ubwo bo dictateur muri bino bihugu vya EAC dusanzwe tuzaho tubariza ni muri ico gihugu kibanyi hakurya ya Kanyaro rero ndiko ndamubwira ndatanga ubutumwa ku banyarwanda ni mugabe mwicunga amajanja mwari musanzwe mwicariye amajanja mwicunga ubuhoho icaha cyo gupfa casubiyeho icaha cyo gupfa cagarutse mu Rwanda umukuru w'igihugu wenyene yivugiye ati
uzoba ufise isandugu nta kwihangana umukuru ko kavuga ati neza nta kundi ona palo choix uvuze isandugu kaci bashira mu sandugu ugenda guhamba urumva ko ari ibintu ni inzira indi nzira iriko biragenda vyononekara biriko biragenda vyunyuka ahubwo abanyarwanda jewe bakurikirana Inoflehi Podcast TV murampinyuza nababwiye ko je ntasesangura ibintu canke ntazana ibintu ntitondeye ntizeko ntakurikiranye ntacukumbuye ndabahaye pora abanyarwanda bari muri kano kababaro naje numva bagiye kubamwo ino myaka yose hanyuma namwe mucidadira mukiri inyuma yizo nkorabara FA arizo zavyaye RDF n'ivyirikira kora hariya hakurya Imana ibagarukire niko no bivuga kuko ni ibintu gusa biteye agahinda ni ibintu biteye n'isoni kuma umukuru w'igihugu yovuga ati umuntu bimeze uko nakuriya azoba afise isandugu ku ruhande rwiwe kuko nta kwihangana tuzoca tukonjiga hanyuma batware guhamba nibara kumutemere